naranezerewe cyane amaze gucapura Uburundi igihugu giteye imbere. Hariho babiri nabonye ngarajya bacapuye, jewe naje ndi umucapuzi. Ntimwabwiye ngo ncapure. Iyo je nahiganira je mahiganwa atari make kandi naronka agashimwe. Narahiganwe cyane igihe twari mu bihe turiko turarondera ubumwe bw'Abarundi. Ndazi ko nagiye muri iryo higanwa, nahiganwe byinshi ubona imbona kazoza. Kugira ubona imbona kazoza no kufise n'imboneza imbere yawe zikwereka. Icyo gihe kubera utari dufise imboneza, je nari nzi yuko umuntu atera imbere ari mwarimu gusa. Ncacapura jewe ndi mwarimu afise ikinga mu mwaka w'ibihumbi bibiri twari turi mu 77. Nkacambona ko mu bihumbi bibiri nzoba ndi mwarimu afise ikinga ngo niyo mbona kazoza yanjye. Kubera iki? Imbere yanjye ntabo yari yanyereka ati utegereza kuzoba ufise V8 muri deni. Iba naho batatuwerekanya twaca tubibona. Bajya abantu batapuye nawe ukuyemo amashusho abiri shaka tuzoyateranya. Muce mumpera nimero zanyu protokole yanjye. Hari wacapuye bariko baraba Burundi 2040-2060. Bamwe bari bategeye bafise idarapo. Babona Burundi hari imbere hari mu amazi. Baca bateranya n'ijya foto abayi ya mbere. Hajya bariko bararaba duce dushirayo njya Burundi. Bajya bariko bagende baraba mu njya Burundi. Burya igagiya gicaputa ari cyane. Nibonye abicapuye babiri muca mumenya hari imbere muca mucapura kiya gicaputa ari cyane. Mushikaho tuzogira monima duce twerekana yo turiko turaza mu 2050 tuzoca turaba ko tarashikaye. Nubuze icaputa. Muze muca munyegera nawe kiye tutekeri nkaboje nanje ngo mucaputa. Hari muri makara amaze kuvyumva. Nabaze kuvyumva. Tugere tuharaba. Habo mwese azabona ugeze usigaje iki. Uno munsi hariho Abarundi kuva mu 2020 gushika uno munsi. Bamaze gushika mu 2060. Umwe wese ugiti ciwe. Bariyo. Nitwa Nduwimana Jean Bosco. Aje serukira intara ya Burunga. Ndi inkingi y'imbona kazoza, ubumwe, ubumenyi, impano byanje ni ingabire ku Burundi. Kuri capona nagerageje gushushanya kugira dushike ku mbona kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 uteye imbere muri 2060. Icambere utegerezwa guhindura ingendo n'inyifato. N'inyifato zitabereye umwitabi ibiyayuramutwe nabo bose biyumvira imigambi mibi yo kudusubiza mu ntambara kuko igihugu kiri mu ntambara ntigitera imbere. Ibyo byose tegerezwa kubisezera. Hama ikindi naco kuri umuzingigira kabiri nagerageze gucapa umuntu yaratanzwe ruswa. Dutegerezwa umwe yaratanze ruswa urundi yari yakiriye igiturire. Tegerezwa kurandura n'imizi ico cyo wowe wese yotanga igiturire n'uwo wese yocakira. Hama ku muzingigira gatatu nagerageze gucapa abantu bari hamwe nakare ubugirigiri babiri. Dutegerezwa kuja mu koperative kugira dushike kuri imbona kazoza y'u Burundi buzoba buteye imbere. Umuzingigira kabiri nagerageje gushishamo ibitabo ubumenyi. Igihugu gitegerezwa gutera imbere gifise abantu bize. Hama ku muzingigira gatatu nagerageje gucapa ukuboko umuntu yari afise isupana, yari afise ibintu byose bisigura ko iyi mpano yiwanje, izi mpano zacu tuzishize hamwe tuzoshika kuri igihugu giteye imbere. Hama nkashase ndege bisigura yuko diaspora ndundi bobo bataheze mu mahanga biyumviriye kugira dushike kuri iyi mbona kazoza. Dutegerezwa kuja Burundi dufatikanye n'Abarundi nakare igihugu caratwibarutse ntitworeka kugiteza imbere kandi caratwibarutse. Urakoze. Mugariro Guy Béard mu ntara ya Bujumbura.
nitwa Mugariro Guibert, abanaserukiye intara nziza ya Bujumbura. Ndi inkingi y'imbona kazoza, ubumwe, ubumenyi, impano vyanje n'ingabire ku Burundi. Kugira tuzoshike muri no mbona kazoza, nabishushanije ni nk'ikiraro two turacako twese abarundi. Nk'uko mubizi, twashize Imana imbere. Imana nizo tucira inzira mu kutwereka gace kuri no mbona kazoza. Izobicisha ku ndongozi zacu dukunda, kandi amasengesho yacu tuyasenze azoshika mu ijuru. Ivyo byose nabihujije n'icivugo cacu, kino kiraro gihagaze ku nkingi zitatu zikomeye: inkingi y'ubumwe, ubumenyi n'impano z'akaranga. Kugira kizokomere, ni ibikorwa byose two turakora. Aha harimwo imyuga yose mubona: ubuganga, ubufundi, gukoresha umwanya neza, ariyo isuka ku barimyi, aborozi tworore kijambere, kandi nino twakicako tuzoshika kumbona kazoza. Ndabizi abasi b'iterambere ntibazoboneka kuvuga, ariko Imana izoducira umunywa w'amazi ukinga ibibazo naco bizotugira, kandi abazosigara munsi bose ni vya binebwe vyanse gukora, hari abishinze amarigara, abo bose bazotwagwa. Hama tureke ubwoba n'ububeshi, bireke kudutandukanya. Murakoze, Imana ibahe.